we will now proceed with Yes, munyihanganire kuri kano kanya mfashe mpa iteka nongera mpimbaza neza na neza icubahiro c'igihugu canje ciza c'u Burundi. Hari abantu bakunda kumbaza ngo Fleury le patriote, kubera iki ukunda gushirako ciza? Jemba numva uri kurandenganya, igihugu canje c'u Burundi ni ciza cyane. Yes, abadutanguranye imbere ko twinjira neza na neza mu kiganiro ku mirongo y'urugamba ibintu ntibimeze neza, ariko abadutanguranye bitwa abarundi bane basanzwe baserukira igihugu cyacu ciza c'u Burundi biciye mu mugwi userukira gihugu canke equipe nationale ya golf y'igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Aha bari mu gihugu ca Île Maurice bariko barifatanya n'abagenzi babo canke mu kwakira delegation ya Africa Region 4 Men Team Championship, aho bari baje hariya bikaba vyako birabera ahantu hitwa hariya hitwa Tamarina Golf Club Mauritius. Niho vyako birabera n'abarundi baduteye iteka, batera iteka igihugu cabo. Nama nababwiye ati nta gihugu gira nateka ufise, kandi wanka guha guhiteka igihugu cawe naco bwaca kikakwima imva. Urazi guhambwa mu gahinga witwa ko umurundi ufise igihugu ufise n'inkomoko. Ni ibintu bibabaje cyane. Rero uko niko vyari bimeze, vyari biryoshe cyane iyo numvise hymne national directement icindungika mu maracine, kandungika mu gisokuru, ikandungika sinzi banumva kayaga kanciyemwo kagaragaza neza na neza kuba umurundi ari ikintu kizima, ikintu ciza cyane gose. Tukiri mu Burundi nyene, uno munsi ni tariki 8 ukwezi no kwa gatandatu umwaka wa 2026. Iyi tariki 8 ukwezi kwa gatandatu ni tariki dasanzwe ku barundi bose, kumva ari tariki yahariwe umunsi wo gukunda igihugu, ubutwari n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ibi byose bigakomoka ku mutima muzima w'u Burundi, eka n'indongozi yacu nziza cyane nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ni le 8 juin umunsi wahariwe patriotisme. Bikaba byari bikorwa biteye igomwe nkuko muko murabibona. Hashitse nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'umutambukanyi wiwe, hari mama buntu ariwe Denise Nkurunziza, umutambukanyi wa nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Petero Nkurunziza, umuryango wiwe, indongozi, presidence dimwe no kuvuga igihugu cose, kuko sena yari hajya, assemblée yari hajya n'abandi benshi. Vyari ibintu biryoshe cyane. Uko biri kose ndibaza ko hano twahakuye icigwa. Iyo ugerageje kuja no mu migani sokuru canke Petero Nkurunziza yadusigiye, ni migani mizima, ni migani gana kariho, yari migani twumva nko kumengo ni mishasha. Imigani hamwe hamwe twagenda turavuga ati eske imigani ayikura hehe? Yaravuga amajambo mazima, akaduhanura ugwaruka, abahumure, abasaza, twese kuri nivo zose. Rero akaryoshe ntigahora mwitama. Murumva ukungene vyaciye bigenda. Twaramukunze cyane gose nk'abarundi miliyoni 13, ariko Imana icamukunda kudusumvya, aba ararengutse ahera mu ijuru. Uko niko vyifashe. Reka tuve rero mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi dusimbire neza na neza mu gihugu ca Kongo. Mu burasirazuba bwa Kongo murabizi ko nta makuru, nta diplomasi, ntaki twokwatsa kamera tuje nitubabwire ibijanye no kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Na cyane cyane muzi ko ari nago rugamba ruhangayishije isi mbere gusumbana intambara ya Iran na Israel, kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo hagwanira ibihugu byose. Ubushinwa buba buri hajya naho butagaragara, nabwo bwatanguye muri Kongo. Nababwire ko n'Ubushinwa aribwo bwimbura cyane, aribwo bwari busanzwe bufise favor hari mu burasirazuba bwa Kongo. Donald Trump hagera habona, Macron murabona ivyarimwo, Uburusiya murabona ivyo bukora. Donc ubu Kongo isigaye ari target principale mondiale. Nuko vyifashe rero. U Rwanda ruriko rurarasa, u Rwanda rwarashe muri Mikenge cyane cyane ari mu misozi miremire ya Minembwe. Ivyo bashaka gushikako ni ibi bikurikira. Musanzwe muzi ko bakunda kuhagiriza ingabo z'u Burundi, leta ya Tshisekedi, ko bica kandi ngo bakarasa batavanguye. N'ubu nyene niko ndakora kino kiganiro, mpejeje kubona post ya Lawrence Kanyuka na bagenzi biwe bavuga ati ngo de bombardement aveugle, ngo indiscriminé, ngo bariko bikora kogwa na FARDC. Or
amapreve FRDC yegeranije, wazalendo batanze amapreve, n'abasanzwe ari hari mu minembwe mu banyamurenge bamwe baravuga ati no tuko turaswa nk'igihugu cy'u Rwanda, baradugije drone barabrasa mu basivile ko nyene basanzwe bavyandika kugira ngo baraye ko bosubira kugira uruvugiro. Muheruka kumva Rubio avuga ko u Rwanda rutegezwe gukura abasirikare babo gushika mu gice c'ukwezi kwindwi, ariko u Rwanda na Paul Kagame bakishura bavuga ati ivyo musavye nivyo natwe turabishaka, naco gituma dukora na Leta Zunze Ubumwe za Amerika 5-5, ariko turasavye ko Kongo nayo nyene muyishira ko pression. Rero ivyo barashaka gukora bariko bara créer des victimes sirito abanyamurenge, kuko niyo cause Kagame yadugiye ko, akandi yarabonye ko iyindi mitwe yose yo gusaba ngo territoire ngo ubutaka n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye ntibifatiswa. Yagarutse rero ku kibazo c'umunyamurenge, ariko abanyamurenge nabo ndabagirire congrès kandi ndabakengurukire, bamaze guca ubwenge bugurutse, bamaze kubona ko na mapio Kagame yabagize amapio yo muri jeu d'échec. Rero ubu yagarutse kandi kuri case de part asubira kwisunga izina ry'abanyamurenge. Ubu niyo deal yagarutse ko ubu rero karabacucuma abarasa atakigongo kugira acavuga ati mwabonye Kongo twe tukavayo. Murumva ko bababwiye ko mu kwindwi, umva strategie, bababwiye ko mu kwindwi le 15 mi-juillet bazoba bavuye mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko baravuga ati reka dukore dega, dukore skandale, kuko twarabakuye mu Uvira tubatwara Kamanyora birananirana, turabagenda hariya turabashungurura biranka, twabwiye tubatware mu Rwanda vyaranse. Kuva 96 abanyamurenge barabereye imbiri bindwi Paul Kagame. Ubu rero ico yakoze, kuko bakubwira ati ngo on peut pas faire l'omelette sans casser les œufs, ngo mushe gukora umurete utamenye amagi. Ubu rero Paul Kagame ashaka faire un grand nombre de victimes à l'endroit de banyamurenge, yica abanyamurenge benshi, hama acavuga ati ntituvayo, kuko ivyo twaje kurondera ni FDLR no kuvuganira ikiremwa muntu citwa umututsi canke umunyamurenge kiriko kirahohoterwa mu burasirazuba bwa Kongo. Politiki rero no kuyatanguye kuyikina, ariko arabombarda, yarayabombarze n'ubu yabombarze mu Mikenge ahantu hari abene igihugu benshi, kuko haba aba victime benshi abakomeretse. Mbere haro n'amafoto bonyene bipostingiye kuri Twitter zabo, mubona abantu afite amabande, amapansuma iki ku maguru, ama ekra n'ibindi bintu byagiye birabahitana. Nibo bariko bararasa abo basivile kugira ba créer nombre de victimes, hama ijwi ryabo risubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribabwire rega naho muko manabwira Kagame aveyo FRDC rasate. Mugo natwe tugaca twiyumvira iki kiringo cyose bohengera ari uko bategetse u Rwanda kuva murasazo bwa Kongo, FRDC gacija kwica abanyamurenge, mbeke itabica mu bibogobogo, mbeke itabica aho handi hose basanzwe bari. Mbe mware muzi ko izi za Mikenge, izi za Itombwe hose hari mu maboko ya FRDC. None FRDC yo baje kurasa iki, yaje kurondera ikambi iyihe, ikirindiri kihe hano muri zino Mikenge ba RDF yaje kubombarda. Uko niko vyifashe, babikoze kugira baporte chapeau, bambika ibara Kinshasa na leta ya Kongo, eka n'abafatanya bikorwa babo. Habaye dega perte hapfuye abantu barakomereka, n'ibintu vyabo birononekara kuko amazu yasambaguritse, n'ibindi vyinshi bisanzwe bifashisha mu kugira babeho 5-5 ahari muri Sud Kivu no muri secteur ya Itombwe. Uko rero niko vyifashe ku mirongo y'urugamba aha muri Sud Kivu mu Mikenke, muri secteur canke mu gace ka Itombwe. Tuve hariya muri Mikenge tuze gato muri Warikare. Muri Warikare haro alerte, abazarendo bari muri CMC VDP batanze alerte biciye muri Héritier, porte parole wabo yitwa Héritier Gashegu yatanze alerte, arakomunika Leta Tshisekedi, arabwira n'abakongomani bari muri utwo duce, ababwira ko muri Warikare igihugu c'u Rwanda kiriko harunda abasirikare, kuko ngo bashaka kwataka cyangwa gufata axe cyangwa kwataka ahitwa Pinga. Iyi Pinga kuva wumva imbwebwe ya Sarambwe twigwaneho Redi Tabara bari mu burasirazuba bwa Kongo, aka gace karabananira. Rero ngo bagomba basubire baraye bagerageze ijya nyuma, bariko barirundagira. Abazarendo bamaze kubakema, abazarendo bari muri strategie zabo, nabo musanga bose kari imvukira ari abana bo mu karere, ariko bamaze gutanga communique barerese baravuga ati aha mukabona havutse ikintu turababwiye ko turabona ukungene bipanga. Uko niko bimeze. RDF AFC M23 bariko baragerageza kuraba ukungene bosatura bacengetere muri aka gace ka Pinga. Nagwanda babwire ko tugarutse gato mu mateka,
benshi bariyumvira M23 bizogenda gute ko babesha basubira, ariko nta kintu kibura igihe ikintu kimaze gutangura n'iherezo ryaco riba rihari. Nagadafise inyuma gato muri 2009 kugira ikintu citwa CNDP gisambuke, ikintu citwa CNDP kugira gisambuke nuko habayeho ingyane kutumvikana bararasana hagati ya Laurent Nkunda no General Laurent Nkunda na General yitwa Bosco Ntaganda. Aba barakubitanye habaho ingyane ntibahuza, nivyo vyari bimaze iminsi biriko biraba mu Minembwe aho twigwaneho barasana na RDF AFC M23 kumvo zuko bavuga ati twe twarahenzwe après tout turabakongomani intambara ihere tuguma mu gihugu cacu none twaramenje nkuko en plus cause twagwanira canke twahenzwe kugira tuje kwiyunga kuri M23 ngo bazodufasha, ariko bakatubesha bakatweka katari nco tumaze ahubwo bajya kwikangura ko aribo bukriye bamaze kubimenya cyashaka kwitandukanya nabo biranka baca batangura kurasana. Ariho hari aya makuru naho amakomunike officiel ku mpande zose batarayatanga, twigwaneho ntirakomunika M23 ntirakomunika, ariko mumenye ko hari amakuru menshi cyane ngira muri ko murabona kumbuga ngurukana bunyi zitandukanye zo mu Rwanda zo muri Kongo zo mu Burundi ko Sematama yarashwe ngo agakomereka bikabije cyane, aho bamwe bariko baravuga ko Irasi Kombe assez blessure yoba yapfuye hitanwe nivyo bikomera hari karavurirwa, ariko c'est pas encore confirmé. Twarababwiye ko n'andi makuru avuga ko Rugabo nawe nyene donc muri iyo mishamirano yo kurasana aba Rugabo ba Sematama kote Nyabanyamurenge kote ya M23 aba bagabo niho babibereye rero baratwikanya amasasu. Murumva ko ku ruhande rwa M23 harapfuye abantu bagira kuri 18, kuri twigwaneho nawo mengo hapfuye 15 n'batari 17 nuko bimetse. Rero ivyo biravugwa kandi ni mwumva umuntu muri twigwaneho canke muri RDF M23 yarashwe canke yapfuye uno musi canke ejo nimumenye ko vyavuye kuri iyo mishamiranire. Rero ko navuga muri 2009 kugira CNDP isambuke canke biheri vyabo hajyanye Laurent Nkunda, General Laurent Nkunda na General Bosco Ntaganda barava muri 2009 baza muri 2012 General Bosco Ntaganda nawe acajyana na Colonel Makenga ziba zirajyanye muribuka ko baciye bavayo basubira zabonagana. Ubu naho turiyumvira AFC M23 kugira isambagurike canke irangize uko igomba kurangiza haraba iki hajyana nde nande nibi twatanguye kumva twigwaneho yatanguye kujyana na M23 mbe nizanjyane tuguma twumva ko zishoboka kandi zihari indani hari ya mchezo wa ndani aho AFC M23 na AFC na M23 batumvikana kumva zuko bangena bakongomani abandi bakaba abanyarwanda kandi amaposte makuru bakaba batariko barayahabwa. Mbega ntivyogenda uko nyene erega intambara y'ibihori muca mwumva igiriki intambara y'ibihori igiriki nuko vyifashe. Agomba babwire ko mu Rwanda ibintu ntibimeze neza, imiryango irabandanya irira. Aha naho ni mu gihe Human Rights Watch n'ibindi bigo bijejwe iperereza kubijanye nayo vy'agateka kazi na muntu bongeye gusohora ifoto nshasha y'imva y'Ikanombe. Uravye nagerageje gutufatanya ifoto ya 2020 n'ifoto ya 2026 nibi mubona hano murabona aka kantu kose ka rouge, aka ka rouge mubona hano nkumenye neza ko n'abana b'i Rwanda s'il te plaît, les enfants du Rwanda, abana b'i Rwanda batikiriye muri Kongo, aba nabo bashoboye kwikorera barabazana barabahambana iteka abandi bagahambwa mu kinyegero. Ariko nagomba ndababwire aba mubona buzuye ngaha ni bene inyenyeri, abakoroneri, abariyetena, n'abagenerale, n'abaofisier. Murategera si ukuvuga ati ngo umu RDF wese yarashwe ko bamuzanya aha ntiboronka aho babakwita amaze gupfa amamiliyoni n'amamiliyoni. Abana b'u Rwanda bobo babaye ifumbire mu rasazo bwa Kongo ni benshi, ariko aka urabona muri 2020 ko yari televide raba muri 2026 naho mu kwezi kwa gatandatu byifashe gute. Iyo turiko turababwira aho murabona muza kudutangariza kesho uzamva ngo ko badafata none ko namwe mutavansa. Hari gihe baje twakuye Barundi Goma tubakura Bukavu turabamandagarana mpaka ku muri Uvira. Ndavuga okay natwa Barundi ubu twakuye RDF mbwebwe za Sarambwe muri Uvira Ruvunge
hehe turabapambana mbaka muri rubaya ubu bwoba mu Rwanda barugaye iboda ibigwanisho rutura bimeze uku uye ivyo mwibaza ko tutabizi ariko twebwe siko turemwe nta kanwa ntaki ariko twe turabarindira tukabakandira hasi twabwira ati guma hamwe ibintu vyikore nuko Kanombe nuko ifoto yasohotse ya satellite igaragaza kungene vyifashe imva rya Kanombe nuko rimeze reka rero ndabakengurukire ndabifuza kugira umunsi wa patriotisme hajya patriotisme novuga gute kugira ikintu gitahuke neza umuso gukunda igihugu iyo turiko turavuga ati fleurir le patriote c'est ça faut être patriote la patrie ou la mort nabyo utagira en fait la patrie c'est quoi chaque patriotisme c'est l'amour de ton pays no gukunda igihugu cawe atagisabwa ataho kudixe ataho kuje mu gutwi ataho gitsikana kuriya ariko c'est très étonnant kubona Pacifique kubona SOS Media kubona ngo zabaraji kubona ngo zabande kubona ngo n'ibintu byinshi ari ama société civile yabo menshi hiyo nyene yo muri diaspora bashoboye kwandika ikete bakandikira ONU bashoboye kwandikira ikete bakandikira PAME bashoboye kwandika ikete bakandikira OMS bashoboye kwandikira ikete bakandikira BAD Banque ya Afrique de Développement bakandikira FMI bakandikira ibintu byose bifise ico bisanzwe bikora mu bihugu wakavuga ati ico gihugu murumva mugacafuza igihugu canyu umviriza nimwibaze mwe uwo mwanya mufata mu kugicafuza mu block ivyo mu bloka n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye mwe naho bogomba bakakibaha muzokongera mwandika makete musigura ko ubu bimeze neza hanyuma abo nabo bakibutse canke abandi nabo bitameze nkuko mwe mu namwe mubibona nabo bandike none ngaho harimo gukunda igihugu okay ba pasine batubwira ico bahora barundi miliyoni 13 kuko ndatsko muko mupambana na CNDD-FDD ndabitsko muko munapambana n'izi ndongozi zihari none abandi barundi imiliyoni 13 mu bahoriki ko mbona mwama mutanga amaraporo muvuga igihugu nabi mugira iki mugaca muza ubu uno munsi ni Louis ni journée du patriotisme ubu mwe mwiyumva gute abarundi bose turi hamwe mu bumwe la patrie ou la mort mwe namwe vyo mupfa ivyo muhahamira ubuyobozi sinumva reka ndabakengurukiye ndeke kubicisha amajambo kaza kuri Fleurir Podcast TV na Ingoma Magazine ku mirongo y'urugamba uko niko bimeze ariko nagwanda babwire ko za Rucuru Karehe n'ahandi hagenda hatandukanye amadrone ya FRDC agicucuma turarindira amaraporo imigwano hariya muri Rucuru na Karehe wari kare n'ahandi hagenda hatandukanye hariho imigwano idasanzwe ariko uko tugenda turaronka makuru turagaruka hanyuma igituma dukotse ikiganiro buriko buragoroba canke après midi nuko twari muri izo manza nyene mu rukuru no munsi tugezwa guhimbaza uri mu patriote journée du patriotisme ibikuraba rero mwarakoze aho muri naho muri mu mahanga ubuzi ko ari la patrie uramo fata gafana wihereze parce que ico gituma twatanguranye n'akaririmbo ndakita karirimbo twatanguranye na hymne nationale y'igihugu kandi nubahe cyane bari yabakinyi batera iteka umuntu wese afise uruhara mu gutera iteka aho herereye ubuzwi ubutazwi ubikora ugaragara canke utagaragara Imana guhumugisha igihugu ni cawe igihugu ni canje nta wundi ciao ciao